hari ibintu bitanu ubwirizwa kwirinda nk'umusore kugira akazoza kawe ntugafutanye mu maguru masha ukiri ngaha. Akenshi urunganwe rurita mu bibazo rwibaza ngo n'umunyenga, ugasanga urungano rwose mu kinjana ca 21 rurahangayitse mu mitima, mu mifuko hamwe no mu nyifato. Akenshi nubwo biruko hari imvo zituma ugwaruka rwinshi rwita mu bibazo rwibaza ngo n'umunyenga, rugasanga ruriko rwonona kazoza. Ariko nubwo biruko birasaba yuko umuntu abwizo kumenya amahame n'ingingo abwizo kugenderako kugira ntiyonone kazoza, na cane cane nk'abasore. Tuje kubabwira ibintu bitanu abasore babwizo kwirinda kugira kazoza kabo ntigahagarare muri kubu, ko kazoza kawe ihagaze muri kubu n'akazoza ntaho zigera ubona. Tudatinze ntiwibage kugira subscribe kugira ubane natwe mu biganiro byose tugenda turabaha buri gihe. Tudatevye ku cicaro, ikintu ca mbere ubwirizwa kwirinda nk'umusore, ubwirizwa kwirinda kugira akazoza kawe ntizokononekare, ni kuronka amahera make ugaca uhita urongora. Ikintu ca mbere ugwaruka rurahura n'ingorane cane gose, kazoza kabo ikononekara bitewe n'amahera make baronse. Ugasanga umusore aronse inoti y'50, 100, aje ikibiriraho agahita arongora. Abenshi nibizango usanga zigoyagoya, umugore agwaye akabura ni akura yo kwivuza nayo kumuvuza, n'umwana bikagenda uko bikarangira ariko avuzwa n'abavyeyi, ariko akaca baho mu gahinda mu bintu yiteye, yibaza ngo n'umunyenga, asanga nibibazo gusa. Aho yari kubangira gatoyi akihangana akarondera ubuzima, akaronka na endurance na n'ubushobozi na experience mu buzima. Abenshi kuri gicambere barategwa amanyama n'uduhera dukeyi baronse, ariko siko byabwizo kugenda. Umuntu yabwizo kurondera atekanye, hama akamenya ingingo afatira amahera aba yaronse, ntajane n'ibigumbagumba ngo aronse amahera akaca yisuka mu bintu atamanje kubaza, agasanga aguye mu kiyaga yibaza ngo nikiziba, kuvayo bikazomugora. Abenshi baragwara ama depression, abandi baragwara imitima, abandi bakagwara ingwara zigiye zitandukanye kubera amahera make baronse, bahita barongora bataramenya kugira gestion yabo, bataramenya kwitahura, bataramenya guhagarika ivyabo mu murongo mwiza cane. Icya kabiri naco umusore wese ahari hose abwirizwa kwirinda ni ikintu bitwa ubushurashuzi. Ubushurashuzi ni ikintu cyonona ubuzima bw'ugwarukana cane cane abasore, bituma kazoza kawe ihumana, kandi ukaburi ko wikwegera n'imivumo yo kutaronka ibintu n'ibyo wakoreye ukabirondera ukabibura kubera gushurashura n'ubuzima we witayemwo. Ubushurashuzi ni ikintu kitemewe, n'imbere y'amategeko, n'amategeko y'Imana ntacemera. Ni naho mpamvu umusore wese aho uri hose ikintu umenye yuko ari umutego uzotuma kazoza kawe ifutana, bizotuma n'urugo bikunanira kugubaka kubera wakuriye mu bushurashuzi, washatse kurya ikirori ukiri muto, usanga uriko urakora no kubidakorwako. Niyo mpamvu iyi point ya kabiri, wirinde n'abayigutwaramwo, kuko ntayizogushikana. Uzosanga uriko urangirika, uriko urononekara mu buto bwawe. Ugende buke buke, kuko bizogufasha muri kazoza, bizogufasha n'imbere y'urugo rwawe, bizotuma uba umugabo w'ijambo. Icya gatatu naco, ugorako rwinshi hari igihe rwinezereza cane, ugasanga ruriko ruhura n'ibibazo rutagwibaza ko rwohura nabwo. Icya gatatu kivuga giti mwirinde kuja mu nkundo mutagira intumbero.
urwo rwinshi ruraja mu nkundo nyinshi cane rwibaza ngo uriko uranezerwa, ariko ni hahandi uzosanga umuntu akwije imyaka 30 atanu urukundo atanima agifise, kuko iki kintu cyo kugumuja mu nkundo atani intumbero ufise yo kubaka urwawe. Abenshi barahagwarira imitima, abenshi baraba inyamaswa, abenshi usanga bari kubahura n'ingaruka mbi zigiye zitandukanye, nko kubaho ubona yuko urukundo nyakuri rutabaho, kubaho ubona yuko ubuzima budahagaze kugushinga umuryango, kubera wababaje cyane, umutima wawe wuzuye agahinda, wuzuye no kugira amakenga kubigeme, bigatuma usanga muri wewe usigaye ugaragara atari urukundo nyakuri rukurimwo. Aho ugeze hose ari konona, aho ugeze hose ari kubona yuko isi irimwo abantu babi bivanye n'ibyo we wagiye witamwo utigeze ubaza. Urumva, ugasanga umusore ibintu byo kurongora yarabihevye. Kubera iki? Yababaje cane, yagiye mu bintu yibaza ngo n'umunyenga, asanga ahubwo abo nawe yahura nabo muri ako gakino, ahubwo nabo baraseserejwe ntibaba bashaka amastress, ugasanga bahita babivamwo. Ukibaza ngo experience uriko kura muri izo nkundo, ahubwo no kwiyica urihindura igikoko, uzosanga uri inyamaswa muri wewe atavyo wigeze umenya, kubera wagiye mu nkundo uzi neza ko atantumbero ufise. Icakane, umusore wese aho uri hose uzirinde gusuzugura abantu ngo nuko waronse amahera. Hari ikintu abenshi kirabatsitaza, kiratuma ubwabo bata umurongo bakaja gusuzugura abantu kubera baronse amahera. Ugasanga yambaye style nziza, yambaye impuzu z'500, akaca abona babandi bacambaye za mpuzu z'akazi kadacu bamaze. Ariko wibuke yuko uwo muntu uri kuragaya ejo niwo azoza gufasha, ejo niwo azoza gushigikira mu gihe wagize ikibazo kanaka, kuko ukuboko kumwe ni kwiyaga ubugi. Gusuzugura abantu ntibyemewe, birahanwa n'amategeko. Naho mpamvu iki kintu uzocirinde, kuko uheza gusuzugura abantu ukagoka. Niyo mpamvu ubwirizwa guhindura ingendo, umenye kubana n'abandi, ntugasuzugura umuntu witwaje ngo wambaye neza, wambaye ibintu bizimbye. Ibi bizogufasha mu buzima, bizogufasha kumenya kubana n'abandi, kumenya kubana n'abantu b'imico igiye itandukanye, udasuzuguye umuntu n'umwe. Ica gatanu ari naco ca nyuma, uzirinde akaboregwe. Ntuzige akaboregwe. Abantu benshi baboregwa birabatera ingaruka zigiye zitandukanye, harimo kwiyumvira neza, kubura ingufu zo gukora, no konona amahera cyangwa konona uburyo bwawe bw'umuryango cyangwa bw'iwawe buzogufasha muri kazoza. Akaboregwe ntabwo ari keza mu buzima bwa misi yose. Byoba byiza ukwevye akaboregwe kugira ubeho utekanye, ubeho ata kibazo na kimwe ugiye ufise, bizokubera iby'akamaro. Uzobona ko muri kazoza uzosanga warazikanije kubera wirinze akaboregwe. Abenshi baraja mu kaboregwe bibaza ngo bariko baranezerwa, bibaza ngo bariko bubaka imibiri, bariko barondera iswingi, ariko muri kazoza bagasanga nta nibutura bagifise, kuko ugasanga baragurisha n'impuzu bambaye. Akenshi akaboregwe karatuma benshi bata umurongo, bata isoni ku bantu mu kuvuga amajambo mabi, bigatuma bazibira aho bari kuja. Reka tugarukize ngaha, twizere yuko abo twabwiye nk'abasore mwatahuye, bizobafasha nimwakurikirana ibi bintu mubishire mu ngiro. Nk'abasore muzosanga mufise kazoza keza gatunganije neza, kubera mwirinze ibi bintu. Byobabera byiza mubayeho mutekanye,
muri ku murongo nk'abasore, niho igihugu kizoronka imiryango myiza itagira agasembwa, itagira ibibazo. Reka tubashimire, ariko ntiwibagiye kugira subscribe, like na share kugira muzobe mu bambere baronka ibiganiro tubashikiriza. Mugira ibihe byiza naho gutaha.